koca Jocelyn imyimenyerezo iraheze kuva mutanguriye kwimenyereza mwitegurira guserukira igihugu hariho umwizero uhari kuri Aigle Noir ko gutangaza abakunzi bawe. Je numva yuko ikintu cya mbere tuje gutangaza guserukira igihugu tuje kufasha kwitegura kuko natwe kwitegura nibaza ko ni match amikare yo gutegura yo gufasha guserukira igihugu kwitegura natwe kwitegurira shampiyona mu mwaka uzari kwa Charikari sinavuga ko twegara ko facteur nini cyane imeri kuri nationale kore gije muri Coupe d'Afrique. Umugwi w'iserukira igihugu urakomeye mbere wasezereye ibihugu harimo Gabon gutyo bakunzi benshi bafite amakenga bati ushobora kuba urukino rutanezereje na cyane cyane Aigle Noir gutsinzwa byinshi mwe mu bihe umuntu yavuze ibintu yarihenze cyane kuko ndazaturi 11 kandi ndibaza yuko twashuka kuba bambere mu higana no ko ari umukomeye kandi baza ko uzaba urukino rutoroshe kandi rukomeye. Ku rutonde mwatumye ko abakinnyi 28 rero benshi tutabona mu myimenyerezo byo bivana nuko bamwe bafunze cyane baragwaye cyane byo biva abantu bakora urutonde rw'abakinnyi bamwe twatanze mu yindi migwi n'abandi twiteze ko mu minsi mbere bazoja kina hanze bisho mutashoboye kubabona ku rutonde rw'abakinnyi uryo rutonde natanze n'urwo rutonde rw'abakinnyi zokoresha mu migano. Abakinnyi bashasha babona ko baramenyerana nabo baje basanga yego urabona ko abakinnyi bashasha niko baramenyera kuko urabona ko baje bafite amanivo meza ariko tactique urabona ko bari bakiri hasi cyo turakosora ariko turabona yuko ari abakinnyi turonse umwanya ukwiye bazomenyerana neza cyane. No kuvuga urukino rw'itariki 31 hariho benshi dushobora kutabona twari tumenyereye muri Aigle Noir. Yego aratuzumika benshi mu kibuga. Murakoze. Yego murakoze.